Nimunzanire impumyi canke ikimuga. Miri ngomba tegerezwa kuba iri ahonde. Kingara ingo. Ugihe. Bizosaba yuko mu buronka kwizera kungana agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi n'agatete kangana n'ifu y'ubugori. None nimba mudafisa akasete kangana kugiye yego ndakazi. Every story matters. Bw'ibinyoma turi mbari bahita bari mu gihosha mbari yesi yindi naho ndi mugabo twaje kumuraba ntune hasi ntuze we rero urabona ko ari bala ari so comme ça abanda shitse rero tugende duca ngaha comme ça kumuraba aho baba bagize ikibazo cuba cabaye ni nkuru twaronse ko bashobora kuba bagize bamufasha rero murabona ko turi ahantu abantu bagize bashikiwe n'amazi kamana imyuzurira and then umuntu yamaye amakuru yambwiye ko bagize barahujugata à gauche Nimwakira inzira y'agakiza. Umwami Imana ari mukuza. Yambaye nka bya iboro bya Yesu. Bega impumyongora yindi. Reka ndababwira ikintu kimwe. Nimutakizwa ubukene ntimuzobuvamwe. Turi sawa. Ni impore wa muvyeyi. Majeneze. Wifuza ndagukorera iki? Oya jena nakimashaka ni sawa ni. Sawa. Nawe ni sawa Sawa. Simenga bange mwashavukuru. Miri, umbabariye gato nari mu kazi nge gato negesha basi abandi baheje mbagiye Imana. Wowe uri kuri gisha bugiye Imana? Ego Miri. Wewe? Nico canzanye. Wewe bwaraga ko sikuruka abantu. Nico canzanye. Yagwenda abantu. Jewe ico novuga ijambo ry'Imana riravuga ngo ku mugihe ciherezo harabazoza bigira Messi ubu yabaye Yesu kuva ryari yabaye Messi kuva ryari ubu iyi ni yanzira yo kwesikuruka abantu Je sinigira Mesiya ahubwo nkora ibyo Mesiya yantumye je sindena na Mesiya ndumwe muri mwebwe gusa natumwe n'Imana data mushobora byose kugira ngo impumyi zihumuke abamugaye bagende kuva ryari wewe Miri nimugorokera inzira y'agakiza abari mu busambanyi mu buhebe igihe kirageze yuko mwese wese abona ko Imana ikenewe ubu bukeye tuzobukizwa n'iki mu gihe tutagomba kugorokera Uwiteka wetu urantwengeje cyane gubwe kugira tubwire ngo tugororokere inzira y'agakiza uri iki watumwe nande nimuzoreka kumbwira ngo wamuvuze ngo niwivure kubera tamuvugishwa w'Imana yemegwe iwabo Ega sikuvuga ko je numvise kuri kwesikuruka abantu kandi wenda kude mu bisanga byinshi urabizi iyo nza kuba ndi umuzungu mwari kunyemera kugira tukwizere kora ibitangaza andi ngo ntukagerageze uhoraho Imana yawe wowe wabaye Imana rero n'ubundi sindi Imana ahubwo nkuko ivyanditswe bivuga ngo buri muntu wese n'akamana gatoyi Bisinzi kwavuga Miri ntimukangerageze ninde ko aravuga ico nizera nuko ububasha ufise nubwo kuresha umwana muto akakwemerera wa 18 kenza kindi je nzi woshobora nimusenge kugira ngo ntimuje mu mosha mabi kuko satani yari yabansabye ngo bagosore nkuko mubivye agosora ingano Tanyawe muri babandi bashaka kire bashengera kugira udurajya ishikano ry'abakiriso muri ngaha mwese kugira ngo kubera munyifuriza yuko mwe mushaka ikanza muri make mwe mwifuza ko ndabakorera iki jewe ikintu ushaka shaka gukora igitangaza gituma nanje ntihana batizwe nk'abandi sije ndagikora ni data wo mwijura gikora oya atarana bikora nivyo haranditswe kandi ngo mu minsi yiherezo hazoza bigira imesiya kandi hari naboshobora gukora ibitangaza bifashije izindi mbaraga ariko ico gitangaza ubu ntaco ndamuziko je ndamuzi bisanga byinshi vraiment na jewe iyo misi yiherezo izoba ryari nimurabe byo nkora ahubwo mumbiriza amajambo ndababwira kuba no kuri umuvugishwa wawe n'Imana kora ibitangaza hamana wakwizera yo kumuresha abantu none wewe uraza gukizwa uraza kubatizwa ni nabikora warabatijwe je navutse mbatijwe
nimunzanire impumyi canke ikimuga we turakubesha abantu wana bikora uko nyene cya kimuga mwizeye kandi musambe muzi jewe ndazi kimuga kiri ngaha reka tukizana navuge ko ari siri tukizana amagenda genda mukizane genda mukizana tugenda ahubwo wese kubumujama erega mani je numvise ko ukora isikoka abantu numva ikarite mbe bayida gute je naho nzi burya naje banteruye Jesse Nescroka oya je nkora ibyo data yantumye wakijije kuva jyayo kuva kera miri wewe nikunda kudutwa uje muhera abakobwa wete mu busamba urya ntiyari jewe yarinde yari satani satani uburofisi imana sifise imana ahubwo imana indi muri jewe urisi we turakubesha abantu vremo kuva jyayo je ndiko biranangara miri ngomba mbwa yiwanyu mbere tegerezwa kuba iri ahonde kingara ingo ugihe miri abantu benshi mwizera kubera mwumvise ibitangaza hari n'abandi bagenda gusenga kubera mwumvise ibitangaza ariko ntiharagera cyaki mbwa ngitubara kizanye je ndavuga bwese ko bwawe ukuntu gumuhenda abantu okay Ichari hasi. Reka turabe ibyo bitangaza ngomba kore. Witwa gute? Amazina yanje banyitwa Bayuri Shimira Imana Shimwe. Warakiriye agakiza? Agakiza ntako ndakira. None hawe uri kugira ngo wakira agakiza? Birangora gushika ku rushengero. Kubera mugane? None wifuza ko Yesu agukorera iki? Nagira nko kuri Yesu wamaze kubona ibyo nkeneye. Nakuremeza neza gukora Yesu we. Nanje ntavyonze. Jewe sindi Yesu. Imaze kubakoroniza mu mutwe cyane. Jewe. Natanguye umuziki kuva 2017. Yampenze kenshi ngo agiye kungira umusana akomeye. Ariko nubu ndacari ngaho urabona hanyina hasi ndahava. Reka turabe rero umuntu agira kize. Ubwese kurubwiye ni mpamvu tukubwira ko tubuze. Ni kubera iki mwanzanye ku muntu umukekeranye. Wa mugabo dushaka ukuri kwacu kuja hagaragara kuri ni bande bemeye kubatizwa inyuma y'iko Uwiteka akoze gitangaza ndo wa mbere miri wewe nturimo je nabatije nshaka kumbatiza ariko urizera rero ibyo bambwira ko ari byo je sindakwizeye wewe Bayuri ngo hano warujije no guhagarara rabo kuno kwicara ntacyo icara Shimira Imana urizera umwami Imana ndizera umwami Imana singiye kugukiza ahubwo ngiye gutuma ukira kubera wizeye umwami Imana Subiramo aya majambo Data mu izina rya Yesu Data mu izina rya Yesu ndaciye bugufi ndi umwana mutoya kandi agomba kukugororokera no kugukorera ndagusavye data unyakire mu bana bawe hama kandi unkize ndabisenze ndabyizeye kubw'izina ryawe ryera amen haguruka Uwiteka arabivuze kandisha urisi oya simba turara ishwanje mugenzi wowe urinde Bayuri nduwo ndiwe nda nanje nkitse none noba nkize kubera ari wewe canke noba nkize kubera ari data wa twese ari mwijuru data wa twese uri mwijuru niwe yakwiyumviriye ko nta bushobozi na bumwe bwatumwe ndabikora ibyo bintu
nta nubwo mfise uretse kugutuma wizera gusa. Naco gituma mu masengero menshi abenshi mwe mwibaza ko abavuga butumwa cyangwa abapasiteri cyangwa abapatiri ngo babakiza. Oya, mwe mukira kubera ko mwamwizeye data wo mwijuru ko ashobora kubibakorera. Byose bisaba kwizera. Wetu naje n'ukuri ndemeye kwakira Yesu nk'umukiza mu bugingo bwanje. Subiramwo aya majambo rero. Data ndakwakiriye. Data ndakwakiriye. Sinzosubira gukora ibiga bitanyo. Sinzosubira gukora ibiga. Sinzosubira no kurya abana. Sinzosubira no kurya abana. Ubusuma bwose ubane ndabuhevye. Ubusuma bwose ubane ndabuhevye. Amasaporo ndahevye, basungasaze, basusuruka byose ubihebe. basusuruka bose ndahevye. Sije ndabiheba nimwe mu biheba. Kumenya nko muransengera je narakiye data wanje. Data ndakwihaye wese. Data ndakwihaye wese. N'abanyugurukira dukorane. Ndabisenze ndabyizeye. Ndabisenze ndabyizeye. Kugiye kubikora. Kugiye kubikora. Mu izina ryawe gera. Mu izina ryawe gera. Amen. Amen. Mugiye kuba Kristo kandi mwatanga kuba Kristo beza. Hari imbaraga mwigeze mubana amaboko. Hari umuntu wigeze nkorako. Hari amareba negeze nkoresha. Ukwizera kwanyu kunye niho gwatumye bikora kubera ngo solution y'ibibazo byose dufise mu gihugu canke muri iyi si. Bisaba iki? Data wamwijuru yatubwiye ngo kugira ngo bikunde bizosaba yuko muronka kwizera kungana n'agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi n'agatete kangana n'ifu y'ubugori. None nimba mudafise akatete kangana kurya yego ndakazi. Mudafise agatete kangana kurya mwamwizeye ndi. Nimwizere rero namwe ndabahaye ubushobozi wo muzorambika k'ikiganza azokire mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Mwene data turashobora guhura n'umundi nzira no guhamagara gute? Uzompamagare wetu. Wetu. Umuntu w'abantu. Wetu. Ukuboko kwari gucumisa imyaka 9 kudahotora ubwadona. Ariko ino musi ndizera yuko nako nyene kumviriza ukuntu Yesu agira neza. Gende mubwira abandi ibyo mwabonye n'ibyo mwumvise. Ati kwa data impumyi zirahumuka ariko si kwa wetu zihumukira. Bene data ndabashimiye kuba munzanye kwa wetu. Wetu n'umuntu ijambo ry'Imana riciyemo hama nanje mbona ukubohoka. Uku kuguru no kukuboko byari byarabaye paralize. Namwe mwari musanzwe mubona mu kibano. Sivyo? Mwene data. Amubanyashwaniye nkabona yuko ntashobora kwivuna. Je nabibona. Ariko Imana ibahezagire kuba munshikanye ngaha hama nkabona kubohoka wetu. Imana iguhezagire. Iciye muri wewe kugira ngo mbohoke. Nanye nzogushingira intahe aho nzoca hose. Murakoze bene data. Wetu. Mpereye Bujumbura. Kugera Igitega mu Kayanza imakamba. Ngiye kuvuga ivyo mboneye ngaha ibitangaza Imana igukoreyeko. Ariko nizere yuko naje ndizeye kuko nari nsanzwe tandika ibadafise mu mufuko. Ngiye kwizera mpereye isaha yuko hari gihe noshika muhira afise n'ibihumbi 10 mu mufuko. Genda wizeye kandi muze utinya abantu ngo kugira ngo basengere bakabanza kubaka amahera kuko Imana ntijya amahera. Nta namahera ikenera. Ahubwo gusa niba batuma amashikanwa. Murayabaha kubera ko nazijya nzu zose bakoreramwo barazipanze. Nimuze mugira ubwabwo bwo kuriha amashikanwa ngo bagiye kujya abapasiteri. Oya, cyangwa abapatiri. Zijya nzu bakoresha, zijya ngoma bagura mu rusengero. Bijya birago bakoresha, byose biragurwa amahera. Narakiriye umwami wanje kugira ngo nanje ndabe ko nanje nzotuma abandi baba bakira. Oya. Sinigeze niyumvira gukizwa ngo kubera abantu. Ahubwo nakijijwe kubera ko nanje nzi icyo ngomba kuhakura. Kandi nimwakiza abantu nimuze muhagaraye ku madini. Kubera gushikana n'isaha abantu benshi ibibazo byinshi dufise mu gihugu. Byinshi ni by'ama eglise. Tuje reka ndakure kusiga urigisha je. Miri nibaza ko ibyo washaka wabibonye. Je nabibonye ko ari n'umse gukoresha. Ntubabwiye ko ari wewe tunakijije umuntu. Wabwiye ko ari muhemu yera wenyine ubwiwe mu kijije. Kubera jewe. Cyangwa usiga gukoresha inganga. Amaboko yanje aragaragara. Navyo twomenyereye. Ndabizi ko mutazobura kumpinga. Genda amira imbaraga nigisha ubutumwa. Ngomba reka ngende ndakureke. Je nako nanzi ko arubwo eswara nabyumvise. Mvuga ati regeza kwashika nawe. Byose nabishize mu mukama. Kandi nawe ndagohezagiye. Ku kazi bakongere promotion. Bazokongera n'utundi dufaranga tw'umu abakunzi basi mawodo dukwikira gice cyane cyari ico numvise ngo ariko areswa abantu. Tubandanye n'inzira y'agakiza. Niyo mpamvu
nari numvise kugira ngo sinogenda ntagize iki nahaciye amahoro ba Kristo koze kudukurikirana mumeze neza ndabakunda cyane twakira umwami Yesu ibaheza azodufasha natwe gushika iwiwe Imana uyu munsi ndiko ndavugira Imana kubera ko nawe ndazi izomvugira hariya mu ijuru namwe muyivugiye kugira ngo namwe izovugire mu ijuru. Every story matters.